Munezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, ku mugabane wa Aziya, ku mugabane wa Afrika, muri South Africa, bari muri Zambia, Kenya, Uganda, mwese mudukurikirana muherereye irya nino mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Kongo, mu buseruko muri Tanzania, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezwe kare karavugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, ibintu bibandanya kuba nabi cane, ibintu bibandanya gukomera ngaha mu gihugu c'u Burundi, ibiriko biragenda biba kw'idosiyo ya Bunyoni agiye kuburana. Ni mu gihe abarundi benshi bariko baravuga ko sentare ntahinyuzwa hari igipfungu, biboneka ko harimwo igipfungu muri uru rubanza rwa Bunyoni, ngo hari ibibazo 10 sentare ntahinyuzwa yokabaye yishura niba hatarimwo gutamikwa ijambo bikozwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ivyo bagiye gukora, urubanza bagiye gucira General Alain Guillaume Bunyoni akaba atagutamikwa ijambo birimwo, ngo bakabaye bagira utubazo nk'icumi bosigura ku bwa Pacifique Nininahazwe ati ibi ngibi muriko murakora sentare ntahinyuzwa ntago irekuriwe, nta bubasha ifise bwo kuburanisha General Alain Guillaume Bunyoni ku vyaha yagirizwa, ivyaha yakoze. Ivyaha Bunyoni yakoze ni vyinshi cane, ivyo yakoze ku butegetsi bwa Petero Nkurunziza, ivyo yakoze agiye ku butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye, ivyo byose ni ivyaha. Ndayishimiye yagirije General Alain Guillaume Bunyoni ko ariwe yishe ubutunzi bw'igihugu ubwo yari umushikiranganji wa mbere, kandi hari no kumwagiriza ko yanyegeje amatunga y'igihugu. Bunyoni ari ivyaha bindi bamwagiriza abanyagihugu bivugwa ko yaciye akora ubwicanyi bukomakomeye cane, nk'ubwicanyi bw'indengakamere muzi bwabaye ngaha mu gihugu c'u Burundi nyuma y'amatora y'ibihumbi 2010, aho habaye ubwicanyi bwiswe Safisha, ubwicanyi bwagiye bubera mu birabo bitandukanye. Bunyoni akavugwamo ko yari muri bwo, yakodeshejwe muri ubwo bwicanyi bwagiye buba ngaho butandukanye, ariko mu vyaha yaciye agenda yagirizwa ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye ntibwigeze bubishiramwo. Bamwe ati koba ari ukunyinyurana hagati ya Varisito Ndayishimiye na General Alain Guillaume Bunyoni, kuki atamwagirije ivyo vyaha vyose kandi hari ivyabona vyemeza ko Bunyoni yoba afise ivyo vyaha, hama ngo Bunyoni ace yisigura azobe umwere kuri ivyo vyaha, ariko bamurementanirije ibindi vyaha bo ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye bwipfuza kumukurikiranako, mu gihe ivyo yagirijwe na sentare mpuzamakungu vyo baciye babisimba ntibabimwagiriza. Ubwicanyi bukomeye, kunyonya itunga ry'igihugu, kuba yarafatanywe ibigwanisho bigiye bitandukanye, gutunga ibigwanisho atarekuriwe n'amategeko, gutuka abategetsi batandukanye, gusevya inzego z'igihugu, aho yavuze ko umukuru w'igihugu ari vuvuzera, agatuka ngo umushikiranganji wa mbere ariho ubu ngubu Gervasi Ndirakobuca akamwita ko ari impene. Ivyo vyose ni ivyaha baciye bagenda barementanya.
ivyo bigwanisho bivugwa vyafatiwe iwe vyaragiye birahererekanwa kuva yari umushikiranganji w'umutekano ngo vyafatanwe abari basanzwe bajejwe gucungera General Alain Guillaume Bunyoni ariko baraciye bamwagiriza ko ivyo bigwanisho ari we yari abitunze. Hari bamwe mu bari bajejwe umutekano wa Bunyoni baraciye nabo bahagarikwa barapfungwa, harimwo abapolisi, harimo n'ababaye abere, barabareka barataha. Ivyo vyose bigenda rero biboneka muri runo rubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni, babona ko harimwo kunyinyurana gukomeye cane. Iryo nyinyurana rikaba riri hagati y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye mbere na General Alain Guillaume Bunyoni, biboneka ko hari ikinyegeje inyuma atari uko Bunyoni yakoze ivyo vyaha vyose bariko baramwagiriza. Ico Ndayishimiye ngo babona ko atinya nuko Bunyoni yagomba kumutembagaza ku butegetsi. Ivyaha rero mu kanya sentare iri buze kuba ikurikirana ko General Alain Guillaume Bunyoni ni ivyaha bigira indwi, kandi bamwe bati iyo sentare ntago irekuriwe kuburanisha Alain Guillaume Bunyoni kubera ko ari mu rwego rw'abategetsi bakomakomeye cane. Ngo hari isentare yindi yagomba Cour de Justice yagomba gushigwako ikazoja icira imanza abategetsi bakomakomeye cane. Ngo rero niba mu gihe iyi sentare ntahinyuzwa bagiye kujanamwo Bunyoni kumuburanisha, ngo biraboneka ko rero urwo rubanza rurimwo ibinyegezwa vyinshi, sentare nayo ishobora kuba itamikwa ijambo iriko irakorerako ku gitugu c'ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye, kuko ngo nta burenganzira ata bubasha bafise bwo kuburanisha uru rubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni. Ibindi vyose ngo biraboneka ko rero ari ubugambanyi bukomakomeye cane no gukoresha inzego. Ni mu gihe Darlene Bunyoni, umwigeme umukobwa wa Bunyoni, yaciye avuga ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye mw'idosiye y'umuvyeyi wiwe General Alain Guillaume Bunyoni, umukuru w'igihugu ariko arihagira inzego hafi ya zose z'igihugu mu gutegeka abo bacamanza, abo bakora muri sentare guca imanza badafitiye ububasha. Ivyo vyose bikaboneka ko ata murundi n'umwe atabiraba akurikije uko ibwirizwa shingiro ry'igihugu cacu c'Uburundi riteguye canke ryubatse. Biboneka ko uru rubanza rero ata sentare ngaha mu gihugu c'Uburundi yari ikwiye kuruburanisha, kuko Cour de Justice itari yashigwako ngo abe ariyo izoca urwo rubanza. Ni mu gihe kandi ibibera ngaho muri iyo sentare biboneka ko abo bacamanza batamitswe ijambo. Abashingamateka Ndayishimiye yarabasavye gutora ingingo ivuga ko General Alain Guillaume Bunyoni avanweko ubudahangarwa, yambugwa amapeti ya gisirikari na gipolisi afise, ariko abashingamateka n'abakenguzamateka baciye babona ko ivyo vyariko birakogwa n'umukuru w'igihugu vyari binyuranyije n'amategeko. Baranse gutora iyo ngingo yo kwambura General Bunyoni amapeti yiwe afise. Mu kwanka gutora iyo ngingo, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yarabonye ko hari benshi bashigikiye uyu mujenerali Alain Guillaume Bunyoni, aca abona ko bizomugora kumupfunga no kumucira urubanza. Ivyo yashaka ko bamukurako ubwo budahangarwa, hama agaca aba umuntu asanzwe kugira ngo sentare zibone uburyo bwo kumucira urubanza, ariko ntivyakozwe. Ivyo vyose rero biraboneka ko sentare ntahinyuzwa mu gihe yoba iciye runo rubanza
yoba itamikwa ijambo n'umukuru w'igihugu ikavyemera mu gihe abashingamateka bo baciye bavyanka. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi.